Yes, bakunzi ba Buja Press TV ntanguye kubaramutsa aho muherereye hose kuri microphone nkuko mubimenyereye muri kumwe na Bright Dion. Inkuru tubazaniye no munsi ni inkuru ibabaje kandi iteye ubwoba ugerageje kurabisha n'amaso. Nimba uri umurundi w'ukuri iyo nkuru ndazi utegerezwa kuba uyizi. Naho wowe uri umunyamahanga ukurikirana iby'Uburundi iyo nkuru nzi neza yuko woba uyizi. Uno munsi sinje kwibaraguza ahubwo nje guhoza kuri bamwe basanzwe baba Mugatumba, Kajaga ndetse no ku ruhande rumwe rwa Kibenga. Mu minsi iheze niho hatanguye kwibonekeza amafoto n'amavideo ku marezo sosiyo atandukanye, aho ayo mavideo yerekana ukuntu Tanganyika yaje kwisesa mu bantu, ndetse tutsibagiye ko na Rusizi wataye inzira nabwo nyene ruza kwisesa mu bantu. Reka turabire hamwe amavideo amwe yagiye aragaragara mu minsi yaheze mu bantu. Allahu Akbar. Ndio Kajaga yetu hii. Hapa tuko ndani ya mwendo kasi Mtumbo. Tunasozeshwa hapa. Yaani sehemu zote ni maji kwenda mbele. Allahu Akbar. Mungu tunusuru ya Rabbi. Tudinge na haya maji. Hapa nampeleka mume wangu hospitalini. Mambo ya miguu hapa shida. Ndio hivyo. Ndio bichi ya Kajaga hii. Reka tugaruke ku byabonetse navyo no munsi, aho habonetse neza ko n'ibikoko bitanguye guta amazi bija mu bantu. Ino munsi niho habonetse igikoko bita imvubu gisa nkaho cyariko kirajya umuntu. Reka turabire hamwe akavideo kafashwe ino munsi. Kimekula mtu kiboko. Pigeni mawe! Mama mawe jamani! Reka tugire ko duhanura kuboba bamaze gushikirwa n'izo ngorane. Twongera tubasaba ku bantu boba bafise aho boja, byoba byiza bahavuye. Ku bantu nabo boba badafise aho boja bagerageze birinde, kuko ibihe barimo si ibihe byoroshe. Twongera tubasabira ku Mana yumve amarira yabo. Hama makuru nkaya nta handi muzoyasanga atari kuri Buja Press TV. Ntimwibagire gufyonda subscribe kugira ngo amakuru nkaya ntazarabacika. Kuri microphone mwari kumwe na Bright Dion. Imana ibahezagire cyane.